ni isange muri industry ya 257 ashashira kwa amashugwe menshi na za Jotemi igihumbi. Jotemi aussi. User boy uramubwira ko tumukunda runini ikindi narabe azarakina mu yandi mafilme tutamwibagira. Umukoca we barakubwira ngo igikuru siniko nasoma nabivuye. Ati igikuru sigukina muri filme nyinshi. Ahubwo igikuru no kugirana. Igikuru ni Nigeze kumva coach ariko arakababwira nabagendeye hajya. Igikuru ni gukora mu bikorwa biri novuga biri presentable bikorwa bifise uburemere apana kumva kubwo utaratamba kumva hari ngo bagukeneye ujayo hari bagukeneye ujayo hari bagukenera hari ukuntu vyica CV birica CV muri we yo nk'umuntu hari abantu usanga bakeneye nk'umuntu amaze gukora ikintu gifise kalite nziza atari wa muntu afise ibikorwa byinshi mugabo atahana bihure n'ikintu kiri professionnel. Wow, for sure. Reka kanje ngenda naragakuyamwo mu makuru mfise ahubwo nyabona biravuga yuko ngo ushobora kubugiye guhamagarwa no muri film ikomeye cyane kabisa. Wa kino gihugu. Amakuru ntayo. Aya makuru niyo canke n'urusaku. Aya makuru katayanze man. Ayuze. Katayanze. Shadadi wanje giye kugusiga hano. Reka mvuge nti bibaye bishitse ni by'agaciro kandi nanjye ntabyishimira nta utokwishimira kuboneka mu gikorwa kinini cyangwa gukorana n'abantu bamusumba experience y'ivyo bintu abarimwo umva ko abari agaciro gakomeye. Nibaza ko bavyumvise James numva umutima umbwiye ati kirashobora kuba gihari amahirwe menshi bacakiri kabisa. Mama Sheila official ico namubwira nuko ndamukunda kandi yakinye neza muri filme Daddy wanje hama uramubaza ko yoba yarahevye ubu journaliste hama yakire ayiwe mashogo yacaguha menshi cyane. Yo merci beaucoup. Yo he bari hagitangura nibaze vraiment hagitangura nani ndamukunda cyane hama journalisme ndayirimwo mugabo kakantu bari bamenyereye unaragahevye. Urumaze imisi uvumbura sinigeze nkora umuvumburo jewe ahubwo kantu nta kuguma cyangwa yabafana usanga ndi hano ya bibutsa aho uri bagende bakurabe ndi kuri one entertainment mugabo kumbona imbere ya kamera kandi mu biganiro ariko uri buri kurapanira amaso y'abakuraba oya sikunda bani uyu mwana mubona ataryoshe muri kamera mwana we ntacyo nzogira muri film bibaye ngombwa yuko uhebamwo kimwe umwuga wo kumenyesha amakuru no gukina filime woherwa icahe muga ko mwana ngo byose byarampamagaye nta na kimwe nitegure guhera. Niyo mpamvu tubyita supposition nubwo bavuga ngo toute supposition est fausse. Okay. Bibaye ngombwa nyine ari itegeko riri ba false ari itegeko Imana ni itegetse atawukurayo ari Imana vuma ndashobora guhagarika kunyamakuru ndashaka guhagarika mugabo ari umuntu aje kuvuga ngo stop this uri wanse kubabaza uri karakwigisha no munsi umwuga wo gukina film oya wanashimye bivuze kugira ntumubabaza oya kuko kugenze muri academy yarazi ko ivyo bintu nsanze nkora kandi no kugira tutange ko for the first time twabonanye nari ngiye gukora ikiganiro azi ko ari umwuga wanje ndazi ko ata izo bitoye intambanye nibaza ko Mama Sheila yishuwe umwuga wo kumesha amakuru ntawe yahevye ahubwo ariko arawukora hasi hejuru mugende murabe kuri One Entertainment bariko barakora neza cyane imwe mu bintu nkunda harimwe amasanamu meza y'akarorero bafise ariko kandi ukumva umukobwa yuko ari mu mwuga bazi ibibazo byiza byisoneye atari bya bindi byo hakurya byateye uwitwa ngiye mwumva nitwengana ko mba meze akaji nakanyere ariko ubongeza akaji gatoya uno munsi wagerageje nagize sinezera kugira ngo ngeze wagerageje no munsi kari hejuru cyane kanyere ndinye namuntu arakubwira ko ufijwe igiza azi kandi bambwiye ngo fise ngo vuga urumviriza na diko vuge nka runo ruti diko oya urazi ikintu wonda uri uromodo waje ukora ibiganiro by'ubwenge kandi biri somehow biri ata urazi ikiganiro cyawe nta n'ubunebwe wogira pe kenshi ndabiravye mba hari igihe ntwenga vraiment nyine nkatwenga nyine ukora ibiganiro na Elifse 60 sinumva hagiye ko 6 ubu nyene urakoze ku mashuko ngejeje kurara n'ibiganiro ndikunda ko kuri One Entertainment ugaje n'ivyo wawe ashaka ko ya like ndi mu rukundo navyo nanje ntabeshe ndabona ko dufise ico dupfana aho uwitwa Mulonungwe Hawa yo yitwa Hawa nibaza ko ari
wa mumama oya siwe murorunkwe okay murorunkwe hawa uti ufise vision iyahe muri movie iki kibazo cyari canje ariko nta kundi hahora kintanze kandi kuraje cyane gose ndanamutera intege akabandanya uko nabonye azogera kure cyane kuko afise impano ikomeye nukuri ku Imana impano ari nayo niko yavuze uno muntu yitwa murorunkwe hawa ashobora kuba umunyarwanda kazi na muntu akoze cyane kuba yabonye iyo mpano burya hari umuntu akubonamo ikintu wowe utacyo uyizimwe umuntu yitwa yuza abantu bitwa bayuza rero nabantu basama y'imiheri bacavize ko amazina yabo mbona ashaka kunteranya cyangwe anteranure yanditse ngo comment nayo nawanse kuyivuga ngo ni yaki je ndayisoma soma pe ikintu negera soma ni ikintu how can I say ni cyayi ikintu gishobora gucafuza umuntu ikintu nyene ndimwe kiri kontre y'umwuga wacu urumva ni yakira yiwe mashugwa arayashirako akina neza maze nime yiwe serieuse maze numuserieze ariko mbona bizomukomerana mu ndamukirize diko ahubwo si bizomukomerana mu ndamukirize diko bizogukomerana yashatse kuvuga izonkomerana nashitse kuvuga ko urugamba ari rurerure yego ndimwe umuntu ashobora ko yabonye ko haba ari intambano igiye guhura nazo cyane nk'umwana w'umukobwa burya umwana w'umukobwa ngo ari ibikorwa ajamwo ugasanga hari ibintu bimeze nk'intambwe zimwasamiye nta turatangira kubona turavye ndimi diko mu buzima ama obstacle ntabura kandi iyo ugiye mu kintu kuba byiteguriye byose kandi ukaba witeguriye n'ingero uzopabana navyo witwa Justin diko turashaka umukazana kandi chance yo kubera turamubaza abakinyi babiri yipfuza gukorana nawe mundi Liberty atari akumukazana ko muramuronka vuba hanyuma chance kuba yombera sindavya iki kibazo ni canje sareboza kwishura ariko amahirwe make ngira ashobora kuba yasanze hari uwo mfise ariko kandi nubwo ntari ko ndamufise mwumvise yuko ari uriyangaje ico cishuwe muri commentaire ya mbere yuko ndiyangaje uriyangaje kandi twasanze utari igihemu ngo uhebe wo muri kumwe kugira sindi igihemu pe kandi ntavyo niteze kiretse bikubaye kutabiziga kandi ntibizomba ko ntabiziga shase nkubaze kano kantu sinda guciye intege uburizera nyene udashidikanya yuko umuntu muri kumwe ari wazoba se w'abana bawe kweli ndavyizeye ibintu bibiri bigushishikariza kwizera ico kintu n'ivyahe kuri we icambere kuko ikintu gikunda kanshi kuba cyotuma abantu batandukana ni kuba mutumvikana ikindi ukaba ukora nk'ibintu atabishigikira atabishigikira nakunda kuvuga muri academy ko hari birashika hariho igihe aduha topic coach muri English club kaduha topic nyene kugira ngo tuvuge ico beza kwa muri relaxing akabizana avuga ariko navuga nti kiragira gukora ikintu utabwiye umuntu muri kumwe kuko niho hazova zandura no mutashaka gukora ikintu kuko no kugira ndabizemo yarabizi ko ndabijemo kandi yazi ko ndabikunda uzogire amakenga mu gihe uri kumwe n'umuntu ivyo ukora byose aguma gupinga ahubwo wa muntu agupinga akakweka the reason why akagipinga ingaruka mbi bishobora kukugirira mugabo impamvu mbona ko bidashobora gutera intamba mwini kubera ko ico nkoze cyose ni umuntu wa mbere yo kumusupportinga akambarira akanampanura nireye kosa gukorera no munsi wovuga ati trop c'est trop enough is enough abo tuvyaranye muhungu wa Mutama banga nabo Jewe ushika nta kusana ni mara nkorera pe ntajya akora ariko nijyahe yokora ukavuga ati nukuri nagukunda ariko ndagiye ikosa yokora ubu nikosa yo kumbwira mpagarike career yanje byo kukuvanga bimwe umuntu ya system scenes ukavyibonera amaso ko masi byo ntaco bitwaye ntibyo tuma ukajana ku maso nuko icambe cyo ndazi ko tabize yokora birabaye atavyitete ndashaka yiteze se ndashaka kumuharira pe kwa ko atabari ozi ikintu kigoye guharira nuko ari wa muntu uba usanze mubanye ugifise amaduti ata confiance mufitiye mu gihe bishitse rero
kubera ko ata confiance mufitiye bya bintu nyine biba zero mugabo mu gihe umufitiye confiance kandi ukaba uzi ari ingeso atagenderamo mu gihe bishitse ashaka kubitahura ufise urukundo rurimi cyane umukobwa nimba ibyo uvuga ku munwa ari byo biri mu mutima nivyo pe ayo umuhungu yaratomboye nanguriye akantu rero ukunda agaki Ihe Joyce kundi yakaye ka Joyce mu telefone uze gusanga yakaguze nimba uhora uciwiwe ku muramutse iwiwe oya ubari ku kazi pe arazi ko nkunda novita akanovita cyane namugora abandi shabaye gusaba amawayine ya 90 ijana n'ibiri nawe ati novita y'icatandatu ubu ryazinde hiyongereye ku cyane da cyane kashika marakutsa izo fata cyangwa gasitro nta bindi birenzaho izo z'amawayine navyo nibaze ko igihe hitararengerana hagiye bizokogwa usanga akaguze yabo y'amafaranga cyangwa ntabikore bizova sinzi irashikukanywa ku tuntu turimwe akambira ibinyobwa biri alcoolize oya akugurire je mba numva yaratomboye kandi kugira umukinyikazi wa filme nkoyo umunyamakuru nkoyo ari clean imbere n'inyuma umenyesha amakuru ari clean sorry umunyamahoro adakunda ibintu by'induru ya kabisa urumva yuko aba yaratomboye nabahe bakinyi wifuza ego yakakije yakibajije abakinyi babiri wifuza gukorana nabo havuyemo yavuze Libat cyane nibaza impamvu yavuze ngo havuyemo Libat ndashobora kuguessinga why nukubera ko kumbura yari yiteze ko uwo muntu utegereza kumuvuga byanka byako nanje kineko biboneka ati ko Libat ashaka kumuvuga ati reka utumukuremo tubanze tugasohoka numvise nk'ibintu uvuga ati tora mugabo akantu gatora ntabakuramo ni nko kubaza umugabo ngo nabahe bagore babiri ukunda kwisi ugacubanza ugakurango mama wiwe mama wiwe abakinyi babiri bose ko babikora neza jebo abakinyi bafibo mu Burundi bose ndabafana kandi bose no akoko kurana to ngo turaze bazi mugandi suye ko tutabazi bose mu Burundi oya ntiwo bamenya bose ego je mvuga bo baro filme zitandatu ziriko zirakogwa mu Kayanza we ntazuze nta nimwenzi ago je narazimenye Petete kuri ko wowe izo ntara uzitembera je nta nimwenzi utanyerera ndahaca ko ibitoki ntara Sitoki na Bujumbura afata icyo nakunda vuga rero abonzi iyo tumaze kuyaga batubiproshe cyane abo vraiment ndashaka kuvuga ati toshaka gukorana ko nta muntu numwe sindi limite ngo uyu mutoza gukorana nawe bose twese turarundi bashaka gukora ahubwo ikintu je no nipfuza nuko abakinyi ba filme bose bogira inyo bakaja hamwe bakazakora n'utuntu basi turi ensemble apana kwikorana usanga nico gituma niho hava usanga utugwitugwi bigunga utugwitugwi mwose ni jewe ofite bafise akantu ko kuvuga nti ujya antandenge ifoko je ari je nja hejuru bakibagira yuko iyo hari bumwe byose bikunda ego mashaka kuba muta umwese akora byiwe mugabo mukabufise ikintu kibahuza mwese chance je na wakavuze rimwe ndakumva kabiri kuja hamwe ntibisigura yuko hataba hariho umwanya ni nkuko uko abagabo baba bafise ihuriro nk'abana b'abantekitire usanga bafise ikintu bita monde deside bazago guhana mw'ivyiyumviro ntibivuze yuko wa mugabo ataba afise urugo muhira subirayo akaba responsable agatunganya ibintu akongera akagaruka muri vya bintu je nagutahuye so kuvuga ngo bagirishira hamwe ngo bakinyijana bose ngo bagume bakora muri filime cyangwa ngo bagire rebime oya urabandanya gume wawe ariko mugire ubumwe kandi ico kintu nico nanje nabambwira abantu ubumwe mbona ico kintu gikenewe gusumba ikintu kwirirwa curekara amaburu munsi ngo urukundo oya ntago rutsigara urukundo nabivutse ntizogera rubaho mu bakinyi kuko uvuga ni jesha uwo kugira dukorane ikiganiro gise neza tworinda gukunda oya nuko tukivuto yese ni si ciza twakunda ariko ni twari nuko mba supporting ibigo vyawe no supporting ivy'iwawe tukaba tuyaga tugahuza ate ngo turakundira ngo nta n'umunsi wawe turishana ngo tuko twasanga n'agafana reka da mugabo ko dufise ibintu dukora ubumwe hari nuko ushaka kumugabo no musi wampamagaye ejo kandi nkasubira kandi nkagaruka ko bwa umwe buhari urukundo niba shakira na ruhebe nta nubwo ruzigira rubaho urukundo oya ubwo bavuga ntizigira rubaho wabayeho nabwo rurahari ni rujya nyene pe rurahari umuntu yashize imbere ubumwe n'ibikorwa nubwo mwaba mwaraye muteranye ingomo
uwo muntu muri casting ukamukenera yuko aza kugukorera ikintu runaka nico kubuza kumuhamagara kandi nawe wewe ntijo kubuza kugenda kuko muwamushize imbere ivyo bikorwa bimatanijwe n'ubumwe ivyo by'inkundo nibi ubona we twakoranye no munsi nabona wakoranye nanaka nkumva gashari kuko na settings ikindi kintu kitari cyo cyangwa wasanga ko je nawe turi proche usanga nimba hari undi mujournaliste mudahuza baje kwa ikiganiro ntukatire kwa gacha ugira kantu no ndakwandikiye diko bonjour ugasanga no kunyishura nunyishuye kubera ko nagiye gukora n'umuntu wewe mudahuza ako niko kansigaye mbona mu bakinyi ba film ugasanga kuri ko wowe usigaye uri proche n'umuntu badahuza nawe gashaka kugufata umwa yego niho havuye akantu chance kavuga ngo munyankire hano harongo system yitwa munyankire akadira ni kabi kubera ko chance ari umuntu wa diko akaba yankana na nusubireyo ntubahe bigana ntugire ukuntu iyo monde dukwiye kuivamo ariko uriko ratuzimiza abakinyi babiri ukunda wumva ukorana nawe gusumba abandi nabahe nyuma yo gusigura uburyo wa appreciating ibikorwa bya bose ego icamera cyo gukorana na Kado ndabukunda cyane vraiment ijya basi Kado n'umuntu yaje nkanje vraiment yaje nkanje yakoze igikorwa cyakirampushinga cyane kimugeza kure nivyo wa mbere ndashaka gukorana na Kado ndashaka gukorana nawe nubwo yavuze yibatse kada ufuremo naringa ibati yatewe puci ibati yatewe ipoto ntarimwo na bakobwa uwo ni ni bakobwa navuze ni benshi nubwo ambwiye babiri mbwa ni benshi Kado Joaquim John K shaka mu bantu vuga babiri John K na Kado mugabo utavuze ko bose mugabo nuko nasabye babiri yasabye babiri twashatse kumwubahiriza sino nabonye wapfuka na 12 ego frame bose ndabafana bose reka duhereza ndetse nyene basa n'abakikubajije mu bintu byinshi umuntu abapanga byanka byakunda bafisa ashaka kugera twageze kuri vision canke target y'umuntu ni hehe wifuza kugira ugeraho hantu nibihe bigwanishwa witwaje ubona ati ntegerezwa gutobora byanka byakunda ingere hahantu nipfuza kugera akana kuvuga ngo ntegereza gutora ako sindagashiramo je kandi ntegereza ntegereza igihe cyose nkoze ikintu cyane ntegerezwa ico kandi ntegereza ndagashira mu kintu bavuga kino kintu kitabaye no kwirya umuhari ako burya wona irya umuhari mwana wa mama ibintu watanguye byanse uzi impamvu no kujya umuhari muri iki kintu siba ngo ntegeze gukora kino kintu kubikora ndabikora mugabo hari ibintu ukora bikanga kubera ko atapassion ubifisemo passion yawe ntabwo yariyo mugihe no shemwe force ngo ndikunda bikora no sanga hari ibindi bintu ndiko ndonona inyuma komenga ntiwizeye ikiri muri wewe ndashizeye mugabo mu kucizera hariho ibindi bintu ntegeza gukora nyizo vuze ngo nivyaye nitwaje kugira ngo shika nifuza gushika ndifuza yuko noba umukinyi international no kuba umukinyi international ntabwo nzogera ntwaye filme ngo ngizi zo nakinye izo nakinde ngo muri Hollywood bahamagaye navuga ngo ngizi filme zo nakinye nikiundi utanachuva Hollywood so hatadiwa nabaha attention uya filme simpakuru urimi washobora gukubita agafilme hano k'ikirundi kabisa ukabona Hollywood baragatranslating akakagura Netflix kayikunda yego mugabo rero twibagira ngo duce twijejera ngo translation ngurabaho bazo traduza noja hari ibindi bintu bikenewe navuze numva biri muri wa mugwi cyo kwita amashance ayo nayo urazi abapima ibiro bikeya nubwo muri ango turimo apima ibiro bikeya cyane ariko hari andi mango chance ziba zipima ya muri ivyo rero kuba navuze kuba umukinyi ari international ego bisaba ingufu nyinshi bisaba gukora cyane kandi binasaba nk'izo bavuze ibintu nitwaje nk'ibigwanisha ico naba nitwaje jewe nta ndimi nzi zotuma mba wa mukinyi international ahubwo ico ndiko ndakora cyangwa se noshamo force cyane ni kurondera ivyo bigwanisha arizo ndimi kwiga indimi indimi zonyene mugase indimi zonyene uri no kwishuri uri kuriga
ibijanye n'ivyo uri kurakora byo wazi ko nje tunakubwiye ntibashobora kwiga kino kintu basanga sico wateguriye mugabo Imana yavuze ni kino kintu abaye agifise hari umuryango kizokugurura ego umuryango kizokugurura oya ntibubunga ubumenyi bufise oya yego frame uzotuma ubuzigira umwana wawe ubumuheko abazogukomoka ko bose babibeneficie muga nta kintu umuntu yize nk'ubumenyi gishobora ntaco pe uko ndavuga rero hari usanga ndiko no munsi basanga sivyo binatumye nshika naho nifuza gushika mu basanga hariho aka obstacle koza kuza imbere ugasanga bige ntinze kwishuri nivyo bije kuba umuryango urufunguruzo rugurura savyugura wa muryango wari kwa obstacle ncandengana nco gituma tudakwiye kunegirije ubumenyi ja muri iki ari ubumenyi vraiment ndagomagaye kuja ibintu vy'imyuga rero jabazi ko nawe umufotographe man wewe chance atwenze ikiganiro rero gutanguye ibintu nk'ivyo tangiye kubesha abantu oya sibeshe pe abantu banzi bashaka kwandika muri commentaire na umufotographe nakoze formation zeko nk'ubu dusezeranye abantu kwifoto bazobona ziwawe za foto hano ari uza kuba wazifotora nta kibazo cyo baraba amafuru ari nta kibazo amafuru zirimo cyo bishikishije hagacu turabiheba oya narakoze formation ya multimedia wow multimedia rero twarize editing turigenze gufotora byo gukamera turavyiga shakumbure mu bintu bya design turayiga wa musi na foto mbona mu bantwenzo bayi wa mbere uburyo biri kunanira kumbe wari ubitse ni atari cyo tumaje ikintu cyitwa ubumenyi ndagishira imbere cyane ponjaranze buri munsi imbonya kantu ndamubwira ati sinamurungikiye nshaka kwiga ibi bintu nshaka kwiga ibi bintu ushaka kwiga okay baza imeze gute umwana w'inkerebutsi nanco gituma iyo umuntu ambwiye jabuga hari ibintu nihara kujamwo avuga ati ge nikiragera kuko mbanzi hari ibintu ntegeza kwanza kubanza ubu bya filime ndabijabo nkiri kwishuri bana nari kubigenza gute kandi byari guhava vyanga ako kantu kuze niko kubanza ugakuramwo kimwe kugira kigushoboze gukora ikindi ukunda imyuga ambavu yo gufotora mbona mengo urazi no guteka ushobora kuba waravyize we chance guteka mengo urazi guteka nagomba ndavyige mugabo canda wazi ko nagomba ntangira amafaranga kwiyandikisha kwa Jerome warashiyo Jerome kwa Jerome nagomba kwigayo mugabo yarabizi uriya mutipe kwe mugabo cyemanda kubireka bidasigura ko nabihevye nicari turi do project gitunganya hanyuma jo wambare ijire yavyo nzojayo pe aho nzobange byose nzojayo I like it shase wari umugisha kukwakira nipfuriza iterambere wakake kabisa wubaka umunara isi izokwibonemwo bazovuge ngo votre passage yakwigenderera yakunda kuvuga ijambo nk'iryo izi excellence inkuru nziza ngo votre passage reste vivant hari ukuntu umuntu aba yaragiye mugabo atagiye bakabandanya babona ibikorwa by'embere bitera induru gusa iby'agaciro ko si bya bose si bya bose pe kuza hano kuri fresh tv si bya bose buryo barinze kwiyumvira ko si kuri wowe gusa no muntu byose iyo umuntu arinze akwiyumvirako ibintu byose uzi ko hari umuntu ashobora kuba afise ikibazo akaba afise inshuti nyinshi yo cyituje kibazo mugabo agasonja kuri wewe ego yarafise nyinshi urya kiya kintu ukinegisha nuko niteka baguteye nise numva kakaje amavuga ngo nta kibera ubusa nta kibera ubusa ko niko gantuze kawe nta kibera ubusa bra basigineca nzoza ndakakwibukira nta kibera ubusa kuko ico kintu iyo act uza gukora ku kibazo ciwe wowe kiza kugurira imiryango myinshi cyane utazi mu bundi buryo ubuca nk'uburiye nicyo gituma ndagushimiye cyane ndanashimiye badukurikiranye ndagushimiye cyane nanje ndanashimiye no wakuzanye yego kabishimiye badukurikiranye nibo bakunzi bacu nibo babosi bacu bakomeze badukurikirane badushigikiye nk'uko baduhaye amashugwe igikorwa twakoze bayagerekeko n'amafaranga iyo mashugwe umwe misa kwiye guherekezwa n'amafaranga none nimba chance dukeneye ko azinjira Nollywood agakubita Bollywood na Hollywood why not ibintu biherekezwa n'amafaranga nayo bayagushoremo barabonye yuko uri kidandazwa kitobahombe uvuze akantu kanje why not ndafise tujambo twabugana ibikira ntwaye tubiri nta kibera ubusa why not
wakoze uzi impamvu mvuga why not why not Diko atotwara irya modoka why not Diko atokwiga akaba directeur why not Chance atohebana n'uwo bari kumwe gakundana n'uwundi muntu nabyo nabyene why not why not yawe nene mbise mu buryo buri positive gusa oya mugabo wanje positive nta negative irimo nubundi we byo yaravise mu buryo niyo mpamvu ndagucanyaje mu ako kantu sinumva ko muri negative nayo nyine bandanya kuyakira oya ve asiduye ahangame ku ngoma yego hama turashimye cyane reka tuze kubarambira sigambe mbona ijyane mutubonye ngambwo sijyanyuma pe I promise you tuzakuma turi kumwe oya uranagaruka vuba je mbona biba byahumuye nukuri nta kintu kinini ndabize mugambona hari indi mpamvu ifadika yego tumagaruka hano hano waka tujize uwumvise bino bintu mvugira amen so ntayo wava Kebebari yafushe bazi barahuranye ego turashimire mukomeze mu mushigikire Fresh TV nonge ndagushimira sinoge navuze akantu nakanti gari kuri stati ndiko n'umuntu akunda gushigikira impano vraiment nkuko yavuze ntakunda kureka impano gugenda thank you ntakunda kureka impano igenda cyo kintu kandi imana yamiki guhezagirira ntaragushigikira ngo mbone ko oya ni numva ubwoba yumbwiye nkuko mugabo ubintisubizamwe intege bikanyongera n'izindi ngufu zo gushigikira uko naho nyene kunyicarika hano uranshigikiye pe we turanashigikiranye nyene niko kuri yego turashigikiye mbwa nanje nije ushigikira ejo nawe uzoshigikira n'abanje niyo mpamvu ndabikora yo ego udukomeze yo bikore kuri twebwe no kubandi no kuzindi impano ziko ziravuka ntaba ari twebwe gusa ahubwo bize ku bandi bose kandi n'Imana izira biguhezagirira yego amatora bashimiye cyane mukomeze mu supporting abakeneye kubona ibiganiro nanje nkorani kuri One Entertainment twa turi kumwe mu biganiro yego sakunda cyane ari mu bibazo mukomeze mwihangane n'abatari mu bibazo mwibuke yuko aho mwavuye mwahakuwe n'umugabo kandi uwo mugabo ariwo ategeza ashobora no kugushira handi hahandi nyina buri kuragaya bari atari ngombwa rero gufata nawe umuntu ari mu kibazo ahubwo mufushigikire umufata ukuboko unamwepole kuko ibihe birahinduka wow ngaya amajambo ahumburiza umutima amajambo arema umushaha niyo mpamvu yanayavuze nahuramye for sure nanje mba numva fashijwe kandi biba binankoze iki nico ciza cyo gutumira umunyempano kazana n'umuntu akora ibikorwa nk'ivyo ukora kandi akabikora nk'ububizi nanje ikintu nohereza ko ndaguteye intege birimwo neza kandi namaze kukubona mwenyenyeri yaka cyane uzongera ibinda bivuze ndi serious nimba haro nibyo nigeze kuvuga ndiko ndakina bisubiyemo uri mwenyenyeri kandi uzogera kure cyane tubashimire gose bakunze ba Fresh TV byamvimviro vyanyu turacabikeneye make your comment mutubwire ko mubone ibintu mutubwire ku buryo mubona ingabire tubazanira turabakunda cyane we love you so much wherever you are. Hasta la vista. This is Fresh TV. We shine to progress.